gihe bizwi ko jari jane ko ntera amajambo ngenda niyararaza ku bantu uvuga ati koresha umwanya ntaco yatanze ngiye gukora ikintu bijya byose byagaragaye mu bantu ko ari jewe n'abandi narakoze ico kintu ariko ku by'ukuri si jewe papa mudogo uramubona ndibaza benshi baramubonye yaraje ujya ari papa mudogo ujya bakurikirana na papa kuko papa wanje arisaziye ntiyo kwiruka mu bintu nk'ibi yaraje neza ku by'ukuri kandi ntiyari aje gushwana nubwo byashize muramufata nabi gusa mutubabarire vraiment twarakosheje kandi naravuze nabi ku by'ukuri ariko nawe uri umuvyeyi koresha umwanya uno mwanya nyimbo uri koresha umwanya nawe urashobora kuba utahura ati je narakoze ikintu cyotuma umuntu asaba imbabazi vraiment mbabarire cyane gose best waritahuye n'ivyo sivyo waritahuye n'ivyo kandi nta muntu yasavye imbabazi ngo atazi hawe je kibazo nagyore narabonye abantu basanze mu rugo sinzi ko bari batumwe na wewe sinzi ngo byaje gute nabantu bari bambaye ukuntu biyambatse yani isura sinayibonye neza baragerageje kuntera ubwoba ari umwe nabajije ati mugenzwa n'amaki kugira nyishura ahubwo yankubise ikofi aca barigira sinamenye ibikurikirana nyuma y'ivyo ariko navuze ati ku by'ukuri iki ni cigwa kuri jewe n'abantu babitahure byarashitse naravuze nabi koresha umwanya je ndumva bunofata n'umwana nagufukamye ndiko ndagaragara mu bindi ndiko nkora ku by'ukuri ndaciye bugufi ntagiye umuntu azabona ikintu canje akici nyuma kukazovuga ati uyu ni wa mutandero dusanzwe kubyukuri reka basumbabarire ndakwinginze numve nahaba nababariyo kuko ndazi ni benshi bazotahura ati kombe cya kintu yaragira igihe umuntu akora ikintu kubw'amasifa agakora ikintu kubwo yumva yujujwe amajambo y'abantu ariko agasanga yagiye gushika nivyo habaye kuvyukuri mumbabarire best haguruka simama no kisi shobora guhagarara utarambwira ko wambabariye vraiment ndakwinginze nakwabariye haguruka nakwabariye bivuye ku mutima koresha umwe sabira basimbabazi n'imbere y'abakunzi bahabazi ndakwinginze best abantu badukurikirana nibo bacamanza sivyo ibintu byose biba babibona jewe ntacyo mfise no babwira ngo bigende gute gusa icyo nzi cyo nuko jewe nkora ibijanye na gahunda zanje urumva nta muntu n'umuje nkorera ibiri kuri gahunda yiwe je nta muntu antegeka haro n'abantu bamwe banyase hanyene mu badukurikirana banyase kubera bampanuye ibintu ngo ndabikore sinabikora hari ibintu ushobora kumanura nkabona yuko ivyo bintu mpanuye vyo hava bingirira nabi nca ndavyihoza rero ubonye umpanuye ikintu sindagikore ntunyanke menya yuko naje ndi umuntu mfise gahunda zanje mfise inshingano za mfise ivyo nkora urumva best yaguruka je nta kibazo haguruka haguruka urambabari yego akoze haguruka ntugire ikibazo best murakoze cyane ndababwira iki kintu banterere jewe nzoza kumukwa bo sukumukwa ngo vya grave je nzozana kwanza agashimwe bibaye ngoma mbonye babigize seri abo nzokwegeranya ba hafi banje nzoraba inkwano ikwiye ndabahereze dukora urubanza ariko inyuma y'imbere y'ivyo bitaraba nzozi wanyu ndabahereza agashimwe kaboneka agashimwe kwanza agashimwe kubahoza amarira kwanza kugira bareme kuko n'amajambo maze kubicisha amajambo kenshi maze kuba uza amajambo menshi gihe kirekire cyane ndabicisha amajambo urumva bimeze uko vyagiye uko bigaruka uko bigende no bigarukino uri kubungomba kubishira mu bikorwa ureme icara ureme nta kibazo best je ndazi kuri umukomedi ndabizi cyane
bakunzi bakoresha umwanya media mumeze neza ndibaza mumeze neza cyane bon uyu no munsi mwiza munsi mwiza shake duhuye kandi tuyage ndibaza impande yanje muramubona bofre wanje Imana ishimwe no munsi aranyita bofre nisinzi Imana yamugendeyemo ariko ejo yari muhira ejo yari ngaha mu rugo nubwo bitabaye ngombwa ko tuyaga ko sinari imeze neza boje hari igihe bimera nabi n'igihe bimera neza hari igihe numva mu mutwe nyene yarvyanse nka mererwa nabi kuko ikibazo nagize nababaye ariko sinakomeretse naravyimbye gusa n'inyuma naravyimbye urumva ikibazo gishobora kuba kiri indani buke biriyadukiza nyoyaka ikinini yacububabare bikamera neza bigahera ariko maze umwanya kweri ntabinyoye cyane ndi kuzuba cyane ndamererwa ndumva merewe nabi cyane mu mutwe ndumva ntameze neza rero uko biri kose ivyo nivyo tubuza gukora akazi turonse igikorwa nta wa mwanya mfise wo kuja guhigana n'abaririmbyi hirya nino mu bindi biganiro hirya nino kora Stone ntameze neza Stone nawe naragwaye Stone naragwaye malaria ntameze neza niyo mpamvu ubona umenga ibikorwa ntibiratanguranye izina ariko jewe meze neza gusa point meze neza ibikorwa bice bitangura ego rero best umeze neza ndashima bofre ego no musi di bofre wayo no musi wemeye ko ndi bofre hajyame hamwe tuvuga ati ngo abavyeyi cange abadokuriye batureka kugira ngo isi itwize bagatuma two kwangara cange two kwicara tukihanura tukamenya yuko isi tuma umuntu azunguruka kandi kamwanikira kuko iki gisagara ca Bujumbura ni kininiya abakibona barakibona kuvyukuri urashobora no kubura amazi yo kunywa kandi vyitwa ngo ufise inshuti mu gisagara kabura nabaguha ayo mazi kabura nabo gushikako bo sukuvuga ngo nakwise bofe ngo nuko bitari bikenewe birakenewe kuvyukuri kuko aho bigeze ndabona icubahira ari cyawe kuvyukuri kuko sino bavuga ngo nce pembeni canke ngende hariya ari guhanurwa narahanuwe kandi si yarankosoye naritahuye kuvyukuri kuguhamagara bofre nubwo bimwe nyene bigaragara muri bwa bumwe nubwo utaratangiye nkwano gusa si ngombwa yuko umuntu yoguma ariko yanikira amenyo ku mbuga avuga umuntu ko atari kuvyukuri kinaritahuye ego best ati naritahuye bon bakunzi bacu jewe sinabuze inkwano zo gukwa amagi kuko amafaranga narayaronse ariko ico nayakoresheje nta muntu numwe yokigaya cyangwa ngo agisuzugure best wari kuryoheguza kuraba mushika usanga dupanze ndiko ndakubwira ati wana niyatare hatwicariye avance cyari kuryohera canke wumva ati uno munsi tubaye ngaha ico ngo twarimutse tubahanaka byari kuryohera ivyo bintu so ni hamwe nyene hamwe nabanje nyene ndisabira imbabazi mbere yo kumvuga iki kintu abantu bawe bavyumve neza kuvyukuri ndazama hamwe inkwano ntizubaka sivyo narakwangirije mu bantu naravuze nabe aho bitari bikenewe ariko hamwe n'imyaka itubesha kuvyukuri mbabarire sirakwigisha itarenze gufatikaye n'ikaramu ni best no munsi arashobora gukora mosotse je ejo aje naragize ubwoba ati umupeta je kumariye urumva best hari n'abantu bishizemo yuko ikibazo nagize cyo caturutse mu muryango iwanyu kuvyukuri simbeshe n'abari ko baradukurikirana bavyumva naje ndagera mu bw'iwanje kuko mu muryango nta mahoro ndiko ndaronka kuko nyimbe ikintu nk'irya cyari habaye kira muntu yumva ati ndikoresha umwanya yari mu ngorane z'imiryango tukaja tukumva mu nyuma ati yafashiwe nabi yakubiswe yababajwe mu gihe bizwe ko byari cyane ko ntera amajambo ngenda niyararaza ku bantu uvuga ati koresha umwanya ntaco yatanze ngiye gukora ikintu
bijya byose byagaragaye mu bantu ko hari jewe n'abandi narakoze ico kintu ariko ku by'ukuri si jewe papa mudogo uramubona ndibaza benshi baramubonye yaraje uko ari papa mudogo ujya bakurikirana na papa kuko papa wanje arisaziye ntiyo kwiruka mu bintu nk'ibi yaraje neza ku by'ukuri kandi ntiyari aje gushwana nubwo byashize muramufata nabi gusa mutubabarire vraiment twarakosheje kandi naravuze nabi ku by'ukuri ariko nawe uri umuvyeyi koresha umwanya uno mwanya nyimbo uri koresha umwanya nawe urashobora kuba utahura ati je narakoze ikintu cyotuma umuntu asaba imbabazi vraiment mumbabarire cyane gose best waritahuye n'ivyo sivyo waritahuye n'ivyo kandi nta muntu yasavye imbabazi ngo atazihawe je kibazo nagize narashimye ingene mwabibaye hafi y'umwana wanyu mugoma mumbaza atamerewe gute bimeze gute ubu bimeze gute kuko abantu benshi hari abantu je bambwiye ati amatohoza ahere mubi wabo n'umugore wawe kandi bari kubigira birebire bigakomera bakabashira mu gasho hamwe ibintu bikaza nivyo byonyene hirya ejo mu gitondo buca narabyutse ndiko nitegura ngo manje kwishura narabonye abantu basanze mu rugo sinzi ko bari batumwe na wewe sinzi ngo byaje gute n'abantu bari bambaye ukuntu biyambatse yani isura sinayibonye neza baragerageje kuntera ubwoba ari umwe nabajije ati mugenzwa n'amaki kugira nyishura ahubwo yankubise ikofi aca barigira sinamenye ibikurikirana nyuma y'ivyo ariko navuze ati ku by'ukuri iki ni kigwa kuri jewe n'abantu babitahure byarashitse naravuze nabi koresha umwanya je ndumva bunofata n'umwana nagufukamira vya oya ntufukame je sinkunda umuntu afukame narakoshije vraiment I'm sorry simama ndazina urabitaho no nukuri ndakwinginze vraiment haguruka best haguruka je sorry haguruka simama ndakwinginze vraiment best simama haguruka best achakuriya peti yangu reka kurira iyi si niko imeze ku by'ukuri bari kwadukurikirana savye imbabazi sabe n'imbabazi kuba bagiye bakurikirana ivyo nagiye mvuga narafashe umwanya utari muto wo kujya ku media narafashe umwanya utari muto wo kukwararaza ubutari naravuze kurimbwa kandi bitari bikwiye ko no bivuga mu gihe uri na pauvre kandi nabo muri famille ntivyabanezereye nubwo hamwe ariko nisaza ariko kugeza nino saha no mwanya nivyo haro beshi babibonye baravuga ati vyari bikwiye ko hari gutangira nkwano ariko nubwo ari kuba woyitanga ntivyari bikwiye ko no genda imbere y'abantu kavuga amajambo nkajya naravuze nabi ku by'ukuri ntivyari bikenewe yuko je nyene ubwiwanje no garagara nkatanguza ikintu nkagijya nk'intambara nkijya abantu ivyo hari abavuga ati yarakwiye gutanga inkwano ariko benshi ntibanezerewe iki kintu ku by'ukuri je ndaciye bugufi kandi koresha umwanya nawe nyine arabizi ubwiwe je ndi n'umusanzo ndi n'umukomezi ariko umusanzo mubonye n'ikintu cyahabaye muri famille mugira turi abantu tuba dukuye n'izo support ariko nta support nimwe yigeze kuma mu buzima kugeza no sanda cyapamba koresha umwanya ndacyari muto ku by'ukuri kindi sabiye imbabazi kugira ngo none kwadukurikirana ejo ranje buri ko buraca ndiko nkuri vyanje ndiko ndagaragara mu bindi ndiko nkora ku by'ukuri ndaciye bugufi ntagiye umuntu azabona ikintu canje akici nyuma kukazovuga ati uyu ni wa mutandero dusanzwe ku by'ukuri reka basumbabarire ndakwinginze numve nahaba nababariyo kuko ndazi ni benshi bazotahura ati kumbe cya kintu yaragira igihe umuntu akora ikintu ku bw'amasifa agakora ikintu kubwo yumva yujujwe amajambo y'abantu ariko agasanga yagiye gushika nibyo habaye ku by'ukuri mumbabarire best haguruka simama no kisi shobora guhagarara utarambwira ko wambabariye vraiment ndakwinginze nakubabariye haguruka nakubabariye bivuye ku mutima koresha umwe sabira basimbabazi n'imbere y'abakunzi bawe
ndakwinginze best abantu badukurikirana nibo bacamanza sivyo ibintu byose biba babibona jewe ntacyo mfise no babwira ngo bigende gute gusa icyo nzi cyo nuko jewe nkora ibijanye na gahunda zanje urumva nta muntu n'umuje nkorera ibiri kuri gahunda yiwe je nta muntu antegeka hari n'abantu bamwe banyanse hanyene mu badukurikirana banyanse kubera bampanuye ibintu ngo ndabikore sinabikora hari ibintu ushobora kumanura nkabona yuko ivyo bintu mpanuye vyo bava bingirira nabi nca ndavyihoza rero ubonye umpanuye ikintu sindagikore ntunyanke menya yuko naje ndi umuntu mfise gahunda zanje mfise inshingano za mfise ivyo nkora urumva best haguruka je nta kibazo haguruka urambabari yego akoze haguruka ntugire ikibazo best murakoze cyane rwose ko wambabariwe ntugire ikibazo aho byari bigeze sinari nyikuye no kwicara mu muryango naje ubwanje nari nanswe kuko iki kintu nari natangiye kubwirwa nabi saa sita sinaronka n'icyo mfungura aho kugira ngo ndonke iyo mfungura mu miryango bamaze kumbwira ati nitugukeneye umuntu w'abandi ataratungana kuko byose byari kubikwega kuri jewe bavuga ko ari je natanze abo madiri kugira ngo bagukubite niyo mpamvu n'ubu ndakisabira imbabazi ku byabaye byose bamenye ko atari jewe bakubwiye gute umuryango baranyicaritse barambwira ati urabona ko wagiye uratera amaparara ku mugabo w'abandi n'ibiciye bihaba arafashwe nabi kandi bizwi ko ari wewe uri kubigira gute uri kubishiramo uruhara kugeza kuri n'umwanya natwe ntidukeneye kudukwegera aho kugira ngo natwe dukwegere ahubwo turanakwirukanya ugende hamisi ntiyagwanurika kwiza uzogenda uce bugufi wiyeze hama nawe ni wiyeza bakaguharira uzogaruka nanjye ndakwinginze bazi koranya famiye yacu ukoranye na famiye yawe utwicarike ngence bugufi saba imbabazi n'ikigongo turi kumwe twese uzobukoze bisigura yuko ivyo wakora ata muntu n'umwe yabigutuma mbo kuvyukuri ukijya gihe nabonye papa mudogo yaje ngaha yaraje mbona n'ukuntu mwamufashe nabi nubwo ataraje mu bintu byo gushwana urazikora ati nari umuntu yanisanzwe afise ibintu by'ishavu kandi agashavu karakoresha umuntu nabi uko ataba bikwiye ko yo bikora nashize ishavu hejuru cyasanga n'ivyo nari gukora mu bugwa neza ndabikoze kubw'ishavu kuvyukuri ishavu ryarantwaye kandi naramaze kubona yuko hari igihe imyaka y'ubadoresa hamwe iratubesha ndaciye bugufi vraiment mu mbabarire ukoranye famiye yanje na famiye yawe kuko n'ubu sintashe muhira nashe ngiye kubajapa sinzi ngo ndakuvanga ndagufungura niki byose ariko ni wabikweze best naguhanura ariko uravyibuka ko wamanura guhana gahunda ati duhurira hanaka kandi warambwiye tubitware buhoro ariko sinigeze ndavyumva ibintu byose best ntakigira intango kiburi herezo jewe ndafise ubwenge bro ndafise ubwenge j'ivyo nkora byose ndaronderera umuryango wanje namwebwe nta muntu yogira ikibazo muri mwebwe mfise ngo nikawushe urabizi gusa na jewe ndaraba inkwano no kuri inkwano z'ubuziragoye best z'ubuziragoye urumva asikoresha umwanya best umviriza best reka ndakwereka ikintu ndakwemerera ikintu kizona kunezera wewe ndazi urafise inyota yo kubona uhagaze ku muryango umushikawe baje kumutora uhagaze ku muryango bufro gucorera kajya kabahasha bya bintu biraryoshe cyane best urakeneye gutegwiteka umuryango nkuko imigenzo yanyu bimeze ndabyumva mama gini we mukobwa wa muryango wanyu wenyene atakowe hariho nabagiye bavuga ngo nagiye kumwitirira mama gi kuko babonye ingene nagiye ku rubuga benshi bavuga ngo nuko yitirira babona kumengana ivya bindi dusanzwe tumenyereye bavuga ngo nibi byose biriko birabangona amasinema ngo n'amasinema kuvyukuri batahure nta sinema yahabayemo ivyo byose biriko bihaba nukuri kandi byakurikiranye byose nukuri mama giri mushikanje barabizi yuko ibintu vyanje byose byo family ndabishira ku rubuga cingiye no kumusaga kwa mama barabibona yuko ndatwara na kamera bakabibona jewe nubwo noja hehe
byose barabibona nta muryango wanje n'umwe ntashira ku rubuga ibyo rero bateza kubitahura kuko uko biri kose urumva je sindi umwana muto kandi mba ndabishira ku rubuga nuko mba mbona bikenewe ko ibisi byose nshira ku rubuga hari no urabona mu gitanda nashyize ku rubuga turi mu gitanda na mamagi hari ibintu rero nshira ku rubuga mvuga ati ibi nta kibazo bifise ibi ntaco bitwaye best jewe ngiye kuraba abantu banje ba hafi ndabegeranye ndababwira iki kintu banterere jewe nzoza kumukwa bo sukumukwa ngo vya grave je nzozana kwanza agashimwe bibaye ngoma mbonye babigize seri abo nzokwegeranya ba hafi banje nzoraba inkwano ikwiye ndabahereze dukora urubanza ariko inyuma y'imbere y'ivyo bitaraba nzozi wanyu ndabahereza agashimwe kaboneka agashimwe kwanza agashimwe kubahoza amarira kwanza kugira bareme kuko n'amajambo maze kubicisha amajambo kenshi maze kuba uza amajambo menshi igihe kirekire cyane ndabicisha amajambo urumva bimeze uko vyagiye uko bigaruka uko bigende no bigarukino uri kubungomba kubishira mu bikorwa ureme icara ureme nta kibazo best je ndazi kuri umukomedi ndabizi cyane ndazi kuri umukomedi ntugire ikibazo abakomeje n'ivyo tuba dushaka ego n'ivyo tuba twifuza kubyukuri ndabizi ariko best support ya mbere uze wubahe abantu bariko baragukurikirana iyo niyo support ya mbere kuko jewe support ngira ndayishikiriza bajya abantu nyene we ubushatse gusuzugura ubaha cyane abafana nico kizokugeza ku ndoto zawe abafana ni wabubaha bakagukunda ivyo uzokora byose bazobikurikirana ko bazobona yuko uri umukunzi wabo ariko abafana nibanka inyifato yawe nibabona ufite inyifato mbi abafana ntibazigira bagushigikirana umunsi rumwe niyo mpamvu savye imbabazi ku vy'ukuri bakunzi bakoresha umwanya media mumbabarire vraiment kuko naje ndakeneye ko no kwifuza gushika mu yundi rwego ndakeneye ko intambwe yanje no itera ikabonwa na kira muntu wese nivyo yabivuze ndumukomeje kandi natwe tuba dushaka vyinshi hari byinshi tuba twifuza kuri bo hari support nari nkeneye kuri we ariko naraje nabi ku vy'ukuri naraje nabi kandi mumbabarire cyane gose nagira uzobona igikoko canje aho gira ngo afyonde ko basarengane yigira ngo turamuzi ni wa mutandero kuvyukuri ndace bugufi bambabarire niyejeje tazikata muntu yo kwishingira intaho kwari ariko ndakwinginza umbabarire koresha umenya no ndacisabira iyo mbabazi vraiment best ntugire ikibazo gusa impanuro mbandanye ndaguhaniye ubaha abafana muhungu kuko jewe support unyagiriza naguhereza ndayishikiriza abanyene bafana nibo ndayishikiriza ati dushigikire uno musore dushigikire uno mwana urumva none ndababwiye ati mushigikire uyu ubabona ari umutandero bacavyihoza ariko babona uri umwana mwiza w'indero umwana ukunda akazi kawe umwana utinjira hari ibintu utinjiramo ko nkibiwe ntiwari ukwiye kuvyinjiramo bijya bintu we ntivyari bikubereye ntivyari bigukwiriye urumva kuko we nta n'ikintu kimwe twari kuvugana urumva niyo mpamvu rero abafana nibo ukwiye gusaba imbabazi cyane urumva no kuvyukuri ndakanyu yage nabo gato bakunzi bakoresha umwanya media ndagenda umwana ndacari muto kandi ndakwiye gushika ndacaregwa n'ivyishi nkeneye sindakura yaho no vuga ngo nanjye ngo ndakwiye ko noza n'abagore mu rugo ubwenge bwanje nabuzungurukije isi yaranzungurukije nitahuye naraje imbere yanyu ndamuvuga nabikoresha umwanya ko atari naravuze ko ari umuntu atitahura ariko mumbabarire ku vy'ukuri ahubwo nacisanga bigaje nariko mvuga byose ari je byo garuka ko mu nyuma kandi no kungaruka ko vyangarutse ko kuko kugira ngo wewe ubwiwe yankwe umuryango we wacu ahubwo nije nagarutse kwankwa ariko ndabasavye imbabazi bivuye ku mutima mumbabarire nihanuye ku vy'ukuri ndazi ikintu cyo kuvuga nabo umuntu ko atari ntabwo izosura kuhaba mu ntahure nanje ubwanje mubandanye munashigikira kubw'ibikorwa vyanje tubandanye tunezere nago hamwe muzoba mukoze tabingize ku vy'ukuri koresha umwanya simona ko hari byinshi bavuga byo gusaba imbabazi amaze kuvuga menshi ku vy'ukuri
ari utahura yumva yoba yantahuye hamwe nakivuze na kare tugitangura ikiganiro hamwe isi iratureka cyangwa abavyeyi baratureka kugira ngo isi banze twize neza tubanze twitahura abo turibo ndashobora no musi kuba nibona uko meze n'igihagararo canje ugasanga bajya abantu babiri banzi batatu nibo bariko bantera ubwishime ariko mubabarire ku vy'ukuri ntimucike intege kunkurikirana ndi kumwe namwe naciye bugufi kandi sinzosubira vraiment n'ukuri ndabingiza ya ntacyo nurenza ko best igikuru nuko witahuye ani muhira urahawe ikaze bamuyomba bawe bari ngaha vyongewe novuga ngo nasavye imbabazi nabi kumbure nta muntu ashobora gusaba imbabazi ariko ari aba bantu nicaye nk'uko ubona kare bisanzwe kuko n'abafana bawe ntibotahora ko ibindi ko nkora ndiko saba imbabazi ndi seriye nagufukamiye wambabariye ariko cyari bikwiye ko nabona bafukamira bakambabarira by'ukuri ndagarutse kandi savye imbabazi ku bakunzi bakoresha umwanya media n'ukuri ndaciye bugufi ndabinginze bambabarire by'ukuri muri iki kintu nje basi ndonke nanje kwera imbere y'abantu bawe naragerageje gukononera izina ariko mbabarire abafana bawe bambabarire ndazi ko bajya nyine bagukurikirana nabo nanje bankurikiranye ejo cyangwa hirya ejo ariko bambabarire by'ukuri ndaciye bugufi best Murugo bakubabariye ndavyizeye ko bakubabariye ko nabone n'abantu kandi abenshi barakuze baraciye ubwenge barakuze baratahura sivyo reka dusozere iki kiganiro ariko ukoranye umuryango ukoresha umwanya nzobikora kedu yagena ba papa mdogo uyagena bamuyomba kuko hasi nyitashe kandi subira muhira bonyica ndabikora vuba cyane ndakwinginze ubinkorere wabukotse nanje subire mu muryango mbo mwana mu bandi ndo nk'ijambo njyane ijambo wabukotse ndakwinginze kandi Imana guhezagire kubunahuye akonzi bakoresha mu media abenshi rero ibi bintu babifata nk'amablage ariko jewe uko babifata kose abo ntabwo barabakunzi banje ntabwo barabakunzi banje kabisa abara abantu nyene baza nyene gusoma insako gusa kandi abashimire cyane mwakoze kudukurikirana mwakoze kutuba hafi muri uyu mwanya wose ndabakunda cyane ya